bashitsi bahire mwaje muserukira amashirahamwe mpuzamakungu cane cane we nyakubahwa userukira ibanki y'isi ngaha mu karere igihugu cy'u Burundi kirimwo, nawe mufasoni usanzwe userukira ibanki y'isi yose ngaha mu Burundi, mwese bene gihugu bo ngaha imwaro, umwe wese mucubahira Imana yamuhaye. Tugira amahoro sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Reka nanje ntangure ndamutsa abanyigishije mera nk'abandi hindura ingendo akanakigwa ndahakuye ngaha. Abarundi mwirirwa muri Dodoma ngo murakenye, mera nk'abandi mudahinduye ingendo ntimuzomera nk'abandi. Genda rero mubaze muti ivyo bihugu byateye imbere bakoze iki, namwe muce muhindura ingendo mukore nkabo, tuce tumera nk'abandi. Kubera iki tuza turavuga ntitumeze nk'abandi ngo turabakene, bafise amaguru abiri, amaboko abiri, umutwe, byose ivyo bafise turabifise. Hari ibuye riri mu mugongo, mera nk'abandi rero. Hindura ingendo mumere nk'abandi. Nivyo reka nibarize ngaha, umuntu atari umukene nashira utoki hejuru ngaha. Umuntu atari umukene ashira ukuboko hejuru. Wewe nturi umukene? Wewe umukene? Wahana. Mutahama, reka baze ndakora butse ndakwaze neza. Wewe ufise indege mu bwoko buwe? Yantumwe sinheza kwa nkunda ndege. Ntugira indege? Nayiko mvuga yuko kugira ntunge singombwa ntunge indege. Aha. Uri umukene urakina indege. Neza indege. Ariko uzabura kurikirana ingene imigenzo y'ikirundi ibintu bagiye batwigisha mu migani. Ngo n'umwami yaratiye urushinge. Sivyo? N'umwami yaratiye urushinge. Ninde muntu abuze icakenye. Hajya rero muzi yuko ngo bajya rero ariko rafasha ngo nibo bakene. Sawa nabakene nkuko nawe uri umukene. Mugabo ndashaka kurondera umworo. Umworo rero. Uyemera ko ari umworo nawe ni. Umworo ari ngaha. Aha mutinya kuza kugishura kubera bwaramaze kumva ko cyadakubaza ubworo bwawe yo bwavuye. Koko je uvuze ko uri umworo, mutabwira ingo ngaha. Tubwira ubworo bwawe ico bwavuyeko. Twumve ko utaza gusanga ubifisemwe uruhara. Umuntu wese w'umworo arabifisemwe uruhara. Kandi hano vanga abatunzi nawe shintoki hejuru noronka bake. Abatunzi shira amaboko hejuru turana. Abatunzi. Ndakunze umuntu w'umutunzi hariya. Naje ndi umutunzi. Jesse ndeke ravuga ko nkenye kabisa. None ngugwa ngaha. Wose umutahe. Irego ufise umutahe buri umutunzi. None wewe nyene nturi umutahe. Tuze turatahura ivyo tuba turimwo. Rero bavukanye igihugu cy'u Burundi cyariyemeje yuko twese hamwe abarundi twese dutegerezwa gutunga tugatunganirwa mu vyacu no mu bacu.
ivyo twaravyiyemeje yuko dutegereza gutegura kazoza k'abarundi bubu n'abazovuka, kuko iyo tuvuze ngo iterambere rirama tuba tuvuze abubu n'abazovuka ko bazoronkako. Twebwe rero turiho ubu tujejwe gukora ibishoboka byose kugira tugire umushinge abazovuka bazoshikiramwo. Hari ikintu kimwe nama ndiko ndavuga ukazubona umuntu akuze ngo we mwana ngo kera nkiriterana nkarisama, kumbe nta n'iryo wateye nta n'iryo wasama. Hariho utuntu duto duto bazi kuvuga ngo nkiritera nkarisama ataryo wateye atari iryo wigeze usama. Itariki imwe yo kwa gatanu hari ikintu navuze mushaka y'umwana gifashe ku mutwe. Urazi icari cyo kuvuga ngo nakoze imyaka n'imyaka, muvuga ngo muvuga kuri umukene uri umworo umaze imyaka n'imyaka ukora, none umva wakoze iki? Reka kuduhenda, waruherekeje abagiye gukora. Oyumvire kumara imyaka 30 uri umukozi uri umunyakazi ukaguma uri umworo ukagumurira kuri umworo, uba warakora cyangwa wari wicaye. Narabigendereje nta muntu n'umwe akora arigera kena. Ntimubibonye hanye ntiduce tubona akarorero ngaha ntuzeho. Aha turavuze umufonctionnaire amaze imyaka 20 akora atararonka inzu y'ivyumba 2 na saro akotesha abandi bapanye. Arabuze amaze imyaka 20 akora, none uwo n'umukozi cyane herekeza abakora. None ntahembwa ayaruta ayujya mu fasoni yahembwa. Tuvugana ukuri, umufonctionnaire ntahembwa ayaruta ayujya mu fasoni yahembwa. None ni kuko atararonka de chambre salo zo gupangisha. Mwumvise ubukane buva nta discours ni heza ntashaka nkihereza. None bajya ntibayivuze ivyo twari guhanurana byose bahereje kubivuga. Nagiye gutemberera umwe mu barose ubwa mbere muri mera nk'abandi, hanyuma ndaraba ivyo afise mu myaka 2. Ivyo niboneye nuko nasanze afise inzu y'amabati iriko aga plaque solaire, hanyuma cyasanga afise ingurube 7 zikuze n'inka. Aha harabuze umuntu akoze imyaka 20 adashoboye kuronka inka. Aha twigiye nibi nyene ntituze turarondera ibindi. Ariko rero nagira ndabaremeshe burya ibintu byose biva ku ndero. Ibintu byose biva ku ndero. Muri Bibiliya niho nasomye Bibiliya y'Abakatolika mu gitabo c'imigani ngo wewe wakinebwewe ngo genda wihweze akanyegeri ngo hanyuma ucugira indero. Niko vyanditse, genda wihweze akanyegeri. Na apotre yageza kucigishako yavuze ikinebwe, umuntu w'ikinebwe arushwa ubwenge n'akanyegeri. Ibaze warize ukiga ugacurushwa ubwenge n'akanyegeri, uri dogiteri uri engineer ufise master uri D7 ukabikanga. Biva ku ndero, byose biva ku ndero. Warezwe ushaka gutera imbere ufise imbono uratera imbere. Wareze uzosega ukumva kuzokwama ubaho kuko uteza amaboko, utegeza uzokwama uri umukene. Utegerezwa kari ivyo niko bimeze, kuko n'Imana aravuze iti kugira ngo uzurye utegeza kubira icuya. Wase kubira icuya menya yuko uzopfa uri umworo, uzopfa usaba. Erega umuntu asaba ari umworo. Rero tuze turategera yuko ushobora kumera nk'abandi.
niba buno munsi wewe wo kwikontorora ukavuga uti jewe ndumva yuko ndi umworo wo kwihanura ubunyene ndakubwiza ukuri wocu utunga kuko ingorane dufise no kutamenya guharura mwijambo ry'Imana nyene baratubwira bati ngo mbega umuntu arose ivyo arya ivyo yambara n'ahaba ntiba bikwiye niho bacatubwira bati ingorane dufise twiruka turondera amahera nayo niyo nkwezi y'ibibi byose ukazoheba ubuzima bwawe ubona amahera gusa ntuzotunga nikimenyamenya hariho abantu baronka amahera menshi muga bapfuye barira ko arabo wiruka urondera amahera gusa ntiwiruka urondera itunga nawe ushaka gutunga rondera iryo tunga uronke aho uba uronke ibyo ufungura wambare naribyo ntibikwiye nari amahera nayi amahera nayi nico gituma abantu bagira ingorane bakaneshwa n'ubuzima kuko batarondera itunga barondera amahera nayo niyo soko ry'ibibi none niba ubuzima bwawe rero wabuhebeye guhiga amahera gusa uzoraba ingaruka zazo ingene bigenda uwo yarose acaja kurondera imaraya ibicumuro byose bicaye mwuzurako Imana ntisubira guhezagira umuntu afise amahera agira amanyama ugize amanyama Imana ntisubira guhezagira none uzotunga gute ko tuzi neza yuko Imana ihezagira iguhezagira kugira utunge no kumenya rero ico turi mumenye ko amahera uyarondera ugomba kuyakoresha ikintu nakunze cyane bagiye bivuze batesaba kujana mu kabare yo yeye muko wanaume kabisa mwemwe rijya jambo mwavuze rijya murarironkera impera ndababwira rijya jambo gusa rijya racenda ryandika ko mwavugiye ibintu nca ndabahemba rero ko mwakoze mu kibazo cyane mwigishije mu kibazo cyane ndabahemba ndabahemba gose amahera rero ni mwaba mwese muhaza amaso amahera murazimiye ndababwira hanga amaso murondera itunga nyaryo wa muririmbye imbere yaririmbye ngo iki ngo amahera ni meza kubazi kuyakoresha amahera naya mbere kuba afise umutima amahera arafashaga ko umuntu yayibereye raba abatunze barari joro ntibatora gatiro siko bimeze siko baririze rondera itunga mureke guhiga amahera je murabwira abantu nije nta wundusha itunga urindusha naze dutare ndabizadusha nkuko uzahumva ngo rero ngo ko mfise ngo urujipe ve witi ngo n'umutonzi wa hehe urarya nkarya uraryama nkaryama urambara nkambara kandi ntuvuye ngo ufise costume imwe nawe ufise zibiri ntuzambarira rimwe ntumpende ufise ibiduga 5 ntiwishime ntwigiramwo rimwe yego ugira inzu y'ivyumba 10 urara muri kimwe Imana irazi kurimbanya Imana irazi kurimbanya kabisa tuwe tuza turiyumvira kugira ngo tumenye ingere dukwiye gutunga wewe ugatunga ibintu namwe mparura ivyo vy'amahera umunsi mwo biharura neza ndabwije ukuri hoboneka amahoro muri iki gihugu umuntu yaharura neza jewe naharuye umuriyaridi kandi abafise amahera arenga imiliyaridi baruzuye umuriyaridi y'ibihumbi 200 ku munsi wiyicariye imyaka 13 n'inusu wicaye murumva ivyo ari vyo urya ibihumbi 200 ntuze umuntu arya ibihumbi 200 ku munsi ntabakomeye kandi ubiri uno munsi aje ntubisubira muhungu ucugwa mpishi
n'ibihumbi amajana abiri uno munsi ejo ucuruhuka usubira hirya y'ejo. Naraharuye umuriyaridi nsasanga umuriyaridi ufise worinda upfa utawumaze naho wofise imyaka 10. Aha mbona mukanura amaso ga harura umuriyaridi ntupfa umaze kandi wicaye aha. Umuriyaridi shaka ufise imyaka 10, imyaka uzupfa yaheze imyaka 100, umuriyaridi upfa utawumaze. Ngo mbwira ko ndawufise ingene nari niyicarire hanyuma nze njya neza. Nta kigoye cyane, reka ndabereka ingene nawe haruye. Ngene nawe haruye neza. Ngibihumba amajana 2 ku munsi. Narabanje mfisha ubusa 1,200,000. 1,200,000 n'amezi agahe. Urumva ibihumba amajana 2. Mbaza mfisha ubusa 1,200,000 ndazikuramo. Hasigara amajana 8. Amajana 8 nsaza kuya plasa muri bayi. Namubajariga. Nangahe entere. Mprashije. Hari umubagenga. Mprashije 1,800,000 mwompa ngahe entere. Dipulus. Mwumvise. Njanye 1,800,000 kazishira muri bayi. Bampa dipulus y'inyungu. Mu mwaka dipulus y'1,800,000 nanga. Non 6 millions. Non 6 millions divisé par 12 égale combien? 8 millions. Mwumvise. Je nirira 8 millions par mois. Sino kwicara neza ku kanyegamo. Bakasanza hondi. Nkarinda mfa ntiwumva ko nguma ndayarya. Nzopfa afise w'isamiriyo. Aho rero za 2 millions sinazivuga igenda zimaze nazo. Umvise natipishije ubusa kugira baze ndayarye mu kurindira ko umwaka uhera rero bacu batakumpemba. Ntuze mwumva dufishe. Iyo mamuzi guharura. Mukuzurabe ufise miliyaridi 2 niwo mwicanyi wa mbere abaho. Avuga ati ko bansindira isoko ndamwica. Hakanti atsinda muri rya soko ndamwica. Ujya mugabo urazi ngene yishima ndamwica. Agacafata abagore ba Murundi imara ya zose atondesha inyuma yiwe agacagwara sida agacafa uko nyene. Mwo harura hitwa cyatugira amahoro. Aha abantu bose bafise umuriyaridi boca bagera hagira ibiharuro bacu baduha amahoro. Murabe ingene twotera imbere basi. Kuko ayo mahereza anye muri banki nayo nsaja kuyagurana. Ngaca dikorera umugambi akaguma arya naje ndiko ndunguka. Mwumvise ngene twotera imbere. Kamutabaza muti economy wayigiye hembuka. Nimwumvaza. Muti economy ko we duheruka turi kumwe muri kampisi wayigiye amajaye. Ko dutungishije umwanya mutoyi. None ntiwajaye 1,800,000. None ko tubonye uwatanguje ibihumbi 720 asigaye ari boss. None nawe wotanguza umuriyoni. Wotanguza umuriyoni. Wumva bo babose kugwiza kangahe. Nahaye ikibazo gwaruka muri ya nama duherukamwo. Nawugiye nti wewe uwo guha umuriyoni mu mwaka wa mpikashi 3 nkitaye. Hariho umujene umwe yari yamparuriye acabwa ngo mukwicenda ngo je mpo umuriyoni ngo mukwicenda tuza gutora ikashi ryawe 3 yabona aba nibo rero bazi kurondera itunga. Barabisigura. Hariho umukobwa yitwa Sonia nahaye umuriyoni muri 2021. Ubu ni miliyoneri. Afise ibintu birengeje urugero ku buryo amaze kubaka ihinguriro rikora ifu y'ibisunzu. Mwari bwacyumve mu Burundi. Yaciye yumvira ico abandi badakora. Afise ihinguriro uno munsi numutunzi. Ko miliyoni uyu 2020 aharabuze uwo muri 2020 afise miliyoni 5 mugapfuye no munsi agubavuga ati ndagowe ndapfuye.
twige gutunga. Iyo tuvuze mu 2040 jewe ndabona neza yuko bishoboka. None ntimubibonye ga yemwe? Ntimubibonye? Ereka ndabereke. Nk'uburyo apangishije aratanga ikori. Iyo agiye kugura amabati hari n'ikori. Hariho abakozi bakoriwe baja gusuma muri restaurant igatanga ikori. Ikigega ca leta gica kironka amahera. Ya mishahara mwirirwa muravuga ngo ni mitoyi, mwokoresha bene gihugu gutya mukabigisha bose bagatunga, mwese imishahara yo kiduga mwese mukabatunza. None muzotunga gute mwicaye bashi? Mushikira muri WhatsApp gusa. Mbega shabu kere ntibuturembeje mwandikiranira. Mbega tuzogira gute? Gusa wibereye muri ivyo birava mwitunga. Birava mwitunga. Kwaje amatelefoni je narinzi ko ari ishure. Je ni Rwanda yigiramwo ni ijya n'ishuri ngendanwa kabisa. Izi ya telefone mufise. Yo rijya n'ishuri ngendanwa je maze kwigira ko vyinshi kandi bimaze kunteza imbere. Ubu rero nico cigwa hatwaje kwiga ngo rabiraho ka karirimba bazanye umugeni bagira gute ngo mwabakobwa mutarakobwa ngo nimurabiraho ngo rigeza neza nawe baze bagukwe. None namwe nimurabiraho aho umuntu mutoyi cyane ahatunga haza kukurya kumunyenga hakuri stade ati je uranzi yahereye ku bihumbi bitarenga 720 bamuha duke mugawe ufise bikakunanira. Ikindi gihe nagiye kuraba mugawe we ntiyafashijwe muri iyi migambi, wewe yafashijwe muri FIDA bimwe byo kokoreranira inka. Naho nyene nibugendana ahantu mucishwa. Ngiye kumuraba mu myaka 2 kugwera yahejeje kokorera abandi, inka yiwe yari yamaze kuvyara ikamwa. Afise ibitoki acambwira yuko ku kwezi aca ibitoki hagati ya 60 na 80. Akaba inka yiwe yakamwa maritiro 15. Ncanda mwazi kibazo. None aho guhakaze muri leta wogakora ngo nkora iki? Sinshobora. Ncamvaho ncangenda imbuye hariya mu ntara Muramvya. Naho mbona uwundi we wafise n'agatogo gatoyi. Mugabo ndamuravye ndamubaza nti mbega ni nko mu mwaka umwe woshobora kugura akantu wipfuza nkeka gwa karorero ni nk'imoto ngo meza reno yituma ngo bunyene nabandagirose ncambaza fonctionnaire turi kumwe nte mugabo uzogura imoto ryari ngo ha jewe gitangura gukorera leta nkabona amahera mpembwe. Niwo munsi nagize amagaje navuze nti jewe nokorera leta jewe gushika aho saza ngo je mpasure nzoca mpfanda umworo sinshobora kuvyemera. Buramatari gasazo mbere cyabona sinabivuze gasazo kwidara potera jewe ntusangwa naye mahera bahembwa muri leta bashe ntinditaye hakirika ngo ya muhungu ngo iyo serumu nyene nukwemera yo nturavyishe serumu jewe umugabo akomeye nka jewe. Serumu rero iwacu twakuze bayita ruhebuza. None umuntu akubwiye uri umugabo ukomeye yuko umusharuro nkari serumu no kuvuga bagushizemo ruhebuza ntuzokira. Jewe umugabo akomeye nka jewe rero jewe bashiremo ruhebuza kabisa ze ndimfa ntipunda ahubwo uravyishe. Wabimbwira ntavyisha ahubwo ndatasha hakirika. Mugandi yumvira ndabihebe. None no biheba n'ubundi akabiheba n'ubundi akabiheba n'ubundi akahibiheba. Ninde azosigara akorera igihugu? Cyabati ingingo ntereka rero ntangure nkorera igihugu nongere nkora utuntu dutuma umuryango dutera imbere. Canjako Kese nahereye kuri binini cyane nafashe inkoko imbata n'inkwavu. Rasyo naciye nsezera kabisa. Bimwe byavuga ngo zana rasyo mutaba naciye ndima igazo ndayimara mu rugo nca ndima ibitunguru n'amashu nirengarenga
ntangura nanje kumera neza. Umuntu nakeneye amahera, akeneye ibintu bimutunga. Mu nyuma rero niho nahava nca ubwenge cyane, ntangura kurondera ndima gushikaho ndima ibizino. Je ntimava kweri ngo je naraje kurondera ngo umukuru w'igihugu. Je ubuzima sindabuze muri politike kabisa. Oya, jewe naje kugira ngo fashe igihugu kuko utagifashije none kizofashwa nande. Twese bice tubaga umwe wese yigira uwundi yigiye. Kandi umunsi ndongozi mwo vyumva ko bagaho. Twa duteye imbere. Twa dukitse. Noye kutosubira kurya igiturire. Kutosubira kwiba. Kutosubira kubikinebwe ucukora ijoro n'umurava. Abene gihugu bagaca batera imbere. Rero muri ibi navuze yuko muri leta atakindi twiyemeje atari ubuzima bwiza bw'abene gihugu. Imigambi ni myinshi. Dufise myinshi. Ubwa mbere narabonye yuko utavyuye ugwaruka kuko ugwaruka aribwo Burundi bw'ejo. Ugwaruka rutavyutse ngo ruje ku kivi ntimurondere uburundi bw'ejo. Umugambi payeje waje ari inyishu kugwaruka muravyiboneraho muherereye. Naravye abadefiye ku itariki ya mbere Rusama. Chavuga ntipayeje kabisa, ntipayeje oye. Nagira rero mbwire abarongoye umugambi. Yanyumvise Michel ndabona ariko arandaba cyane. Michel ngira ndabahiganisha na payeje ndabuzo bo wambe. We ni utaguje meshi? Payeje atanguje duke. Mu mwaka umwe nzobicarika hamwe na payeje turaba umwe wese ahazoba yananiriwe kabisa. Ubu rero urafise abo muhigana kuko nshimire Banki Mondiale kubona yarabonye yuko turiko dukora turondera le bien-être y'abene gihugu. On ne cherche que le bien-être de tous les citoyens sans aucune exception, sans laisser personne de côté. Et je me réjouis que j'ai eu un partenaire fiable, un partenaire de confiance qui va avec nous. Merci beaucoup, madame. Merci, la Banque mondiale. Uyu ni umuganda, webale kare. Ni umuganda. Niwe aserukira Banki Mondiale mu karere. Rero nkanezerwa kubona dufise abandi bavuga bati hariho umugambi w'igihugu uri kugira neza kuko no mugwaruka naho nyene baraje kudufata umugongo mu migambi y'ugwaruka ituma ugwaruka ruduga. None ubu murabona ko uyu mugambi nawo ni umugambi uje kuduza igihugu. Murabibonye yuko yambona kazoza 2040 tuvuga murayibonye ko ari kashi. None mu myaka itarega ibiri mubonye ibyo mubonye mu myaka 15 ni gute? Twumvikane. Sinabwiye ko muje kwiga cyane mwe mwambaye amakaruvati ngaha mwaje kwiga kuko umenga kwishure twagiye kwiga kuba boro. Kuko uko wiga byinshi niko ubikinebwe. Niko umuntu yidoga. Umuntu yidoga gushikaho yidoga atarana heza ahubwo. Umunyeshuri aronka diplome no munsi saa 10 ejo muhuye akaba ariko aridoga ngo ndigushobeye. None wawize kubera iki? Twiga gusega ntitwiga gukora. Kwiga uvuga ngo bazompa akazi, bazompa ndose rujya rupapuro ruzarumpaye uburenganzira bwo gusaba no kwidoga ko nabuze. Umenga hari abantu bafise uburenganzira bwo kwidoga ko babimye. Wamwa mu mutwe ari gusega ndababwije ukuri ntuzopfa uvuye nk'umuntu. Nta utunga asaba ivyo nzokuba ndabivuga nta numwe ndigira mbona yatunze asaba. Nta numwe. Wewe utunze usaba abandi bazogutungirako ku nguvu zawe. Umugambi payeje rero nawo niwo waje kuvyura ugwaruka kandi ndabona yuko bururi ku murindi ukomeye cyane. None nkujya gwaruka atanguye
kutuzanira utumashini dutera dupompa turima tubagara kandi nujyafashwe mu mugongo n'umugambi payeje ngaho imwaro nyene mubona ujya atari kazoza turiko turabona ubu rero ndabona ko turiko turakanura aha rero uza muri iga aho muri hose abantu mwitwa ko mwateye imbere iga aho muciye umugambi bije ujya banke kugira tuyishireho nta wundi mugambi atari kuvyura abantu ugwaruka kugira ngo rugire ubuzima bwiza ujya mugambi w'ibanki y'abakenyezi nta kindi yagiriyeho atari ukuja mu migambi kugira baronke ubuzima bwiza wewe wumva imigambi ucuronka iyo uja kuyishora duca turazana n'ikigega kibafasha muri ya ngwati figa naco kireca kiraza nimwamubona leta uno munsi iri kwitanga amahera menshi mu burimyi n'ubworozi ntimurondere ngo nikindi dushaka kugwiza umwimba abantu bafungure baronke ivyo bashora bambare baronke aho barara leta murabona itanga amahera menshi mu mbuto zirobanuye ndetse amahera menshi mwifumbire ibi vyose biri muri iyo migambi erega nibijya bavuga n'ufasha afasha uwifashije none mwibaza yuko iyo banki mondiale itabona turi ku kivi yavuga iti none ntemwirarizo ndazi ko ndabijanye bazoca bavyonona nta kamaro muga kubera babona abarundi twavuye hasi n'Imana igira imaniye murabona ingene ubu n'abagwiza tunga bazanye imigambi ikomeye murabona yuko ubu hariho akarusho leta ikibaha exoneration ibi vyose rero yamera nk'abandi yabajya ama exoneration ibi dutanga amahera y'uburimyi n'abarimyi turiko turaduza kuko mu minsi heze bavuga ko umurimyi ari we mukene wa mbere ngo niwe mworo nyarucari mugabo ubu dushaka ko umurimyi aba umutunzi wa mbere kurusha n'abakozi nivyo dushaka aha nimwe abamuvuga rero ubu ntimukiri ba nyarucari abarimyi muri ngaha kandi ababikoze barabizi gere vyifashe nabura amatari ngaha twariko turavuga ngo amahera amaze kuronka ntiyigeze aronka akiri mu fonctionnaire mu burimyi n'ubworozi nawe nyene ariko ashinga intahe nguyu nagiye kuraba umuntu yapasuye hajya hirya kuri nonoka murabona kuri impande ya nonoka kuri kuragenda uje mu kike hariho umukukuruke ahaba nagiye kuramutsa acambwira ngo hentuze w'imodoka naniye kugura gikorera leta ngo none ndayiguze narakukurutse murumva itungiyo ririmwo abagabo n'abakenyezi tukishiga tujebajeba ngo twambaye amakaruvati ngo ningo babona ko ngo ndakize ko nambaye izimeshi mbe wambaye inkima hoho uburi mubi muko munani nagiye mu kike bariko bagenye ingano nkabona bose amakoti asa nabi bambaye ibikoti bimwe vy'imbeho nka wapi n'abantu naboro kabisa ni naho mumbwira nza numva barantwenze bonyene ngo twebwe ahantu wananiwe no kugura isabuni raba ingene usa yo ngo iyi ni inkima muzehe ngo uraza kwa Mungu ico wirabira urazi nta kintu kinyoje yo nibereye mu bene gihugu baranezerewe ndababwiye bafungura ubu neza none hari ugwaye kwashi mu mboneraga yero mugabiri gwa twagiriza ko 50% bagwaye kwashi none isoko nk'iyi hari kubura ntwagwaye kwashi nta muntu afise umwana agwaye kwashi ngo amuzane ngaha turara mugani mubareke baje baravuga nyene ko dukenye nako tuvuga tutego turakenye yego turakenye ame umunsi w'izina zabone twese twamba amakosime n'imvutano nziza ziza bacaba ngo barabaga nani je ntibimbabaza nize apotre Hoboti yaduciriye umugani mwiza cyane ariko je aba bakozi b'Imana barazi kwigisha kwe je ndafata yugiza kana ngo numwami ngo umuntu yatutse umwami ngo niyimbwa baca baja kumushora ibwami bati urazi naka arubahuka mwami w'Uburundi we bakwisimbwa yakwisimbwa kukwitimbwa kwere bobo bashavuye bashushe ngo mwama cabaza ngo none mundabiye ngo mubona ndimbwa batoya ngo ntiyantutse yambesheye ntimba ko rubanza arahejeje kuruca abagabo babigisha itawe kibara barazi kwigisha kabisa
ngo ntiyantutse ngo yambeshe none ko ntari imbwa nawe rero hajya nibakubwira ngo waraye ubusa ego naraye ubusa ego nta ngorane kizibumbesheye none ngo gutagira dolare urapfuye kwa heri aha twe twarahambwe rero ubu turi kuzimu none dolare ni igiki sijyo kurya sijyo kugura ibintu ukeneye nawe hari habahahamutse ngo iyo barirose baca banyegeza ngo ntirije mu gihe cya leta ngo narigiye mu mupfuko ngo niho muri umutunzi urarijana gusoma kuri kote bundazi aha ubu ngaje ku isoko wacu ugenda kurisumisha genda turaba acabwira ko ari igicibwa genda hajya hirya Nyabihaga utage sandora bivugira ugura ikintu aca kwaje guco n'igiki ngo ni igicibwa twara ariko bariko bibigisha kugira ngo mwumve ko muri abakene je ndabwire haje umuntu agumya gutsindagira mu kintu kiruhira kubaje abo yakubwira uri umukene umwaje tuti ndi umukene kubera iki kubera ntugira idolari uri umukene ndi umukene kubera iki kubera utagira idolari naho uzoba uba mu nzu etaje iwawe ugenda mu muduga mwiza wambaye ikositime nziza uzoca umunsi umwe wemere kuri umukene kuko utagira idolari uzoca uvyemere jewe nanje nzobihakana ego dufashe se dushore amakonteneri jana y'amavoka ku munsi tuyashore hanze turabe kusubira kutubwira ngo ntitugira amadolari kutovuga ngo urafise amavoka ngo ikonteneri jana tuze turamenya ibyo badutsindagiramwo twebwe tubaze turaba ukuri kwacu niwarya ukaryama ukaronka inzu ubamwo abana bawe bakaja ku ishure ugwaye ukaronka abana bawe bakivuza ukivuza ubundi bukire muronda hano ubuwe ubundi bukire muronda hano ubuwe hari igihugu nabonye ca mbere abene gihugu babayeho neza cyane ico gihugu nawe kigende maze kuja inshuro zibiri ntembera abene gihugu babayeho neza cyane nta numwe yidodomba mugabo umushikiranganje ahembwa amahera ngana ni $20 muri nyagihugu twagiye ngo tugiye kuraba ibirori za karaoke hajya nyene mu mahoteli abashikiranganje baraduherekeza badushikaje ku irembo ryaho twarabi ngo twebwe ngaho ntituza ngo turagaruka kubatura muraduhamagara kubera iki ngo mu kwinjira bari $10 ngo je ntayo noronka mugara abantu babayeho neza cyane bakubonye nyoye biyeri bitatu barakuraba bati mbe uyu muntu avuka he n'umuntu wo kwisi ubwa mbere ati ubuzima bwiwahejeje kubwica tubona ari yahuye turorera bakubonye nyoye itanu bati uyu muntu arakomeye ni giki hari ibintu bidaharugwa mu buzima muri mwese ninde muhiriwe ariko arapaga programme y'umunsi aravuga ati izi saha nza gukora iki giheze ncankora iki giheze ncankora iki giheze ncanywa ngo ncanywa mbwira muri mwese ari numwe arabipanga muri programme murashiramwo kunywa mugabo mwizoga za AKENYE turapfuye ubukene baratwisha turaye ubusa ntituramenya ubuzima kubera iki ni irya ndero twarose hadukujije ubu rero harageze ko duhindura ingendo mera nk'abandi hindura ingendo tumere nk'abandi none abandi nimborerwa ubwo ntabamaze kuja mu Bushinwa ngo barabe mu Bushinwa rero hoho nasanze ari gitangaza no ku kazi nta uvugisha uwundi umwe wese ari concentre aguma ariko araraba ibintu vyiwe ahejeje agacahereza urya agacaja ukindi uwundi ahereza uwundi nagiye gukoresha telefone ndayisiga nyene byose baransinyira ati uza guca ugaruka mu isaha imwe ngarutse nja kuri wa wundi nayi telefone arandaba no kunyibuka ntigeza nyibuka arandaba n'ururimi ntagwazi ugwi wanje ngoma ndamuraba guke sinzi umuntu rero naciye mbona murundi acaramvugira acagira sinye ngo
yagize sinye iyi telefone igeze cadagenda sango wanyuma cayitunga yakayihanagura neza agacayishira ko agapapuro amahera warishe ugaca wakira ibyaho navuze natwe twokora nkabo mu myaka itarenga 3 aha twaba turi ba bose twese none rero je nibaza ko icigwa twakirose icigwa kirakwiye ico gusa no bahanura mwebwe muzoronka muri uwo mugambi bafashije ntimuvuge ngo babahaye imfashanyo barabavyuye mwari muryamye ubu n'umuvyuro mwivyukiranye nuvuga yuko hariho ibintu vyari biri mu marasi wanyu mu mutwe mu bwenge vyari vyarazimanganye ubu rero barabikuyeyo baciye babishira habona nico gituma mugiye gukora imigambi mumenye mwame mwibuka aha ni mufate yuko kuko mu kirundi bacu mugani ngo ivyagusa bitera ubwenge buke ubonye wironkeye amahera ataco wakoze uco utabavuga ngo nejo nzoronka yandi ibi ndabivuze kandi ngabisha abajejwe umugambi kubera iki ndabivuze uko kuri urya mugambi wa mbere je narigiriye ahantu ku mutumba umwe ndagira enquete ncasanga umugambi waheze bafise ideni ry'ibihumbi 277 hanyuma nja kuraba abantu baririye amadeni none umuntu acuruza ikaze y'ibiyeri imwe umufite ideni ry'ibiyeri 2 ntubumwugaje ubumwugaje bavuga ngo wabonye ngo ubundi umufonctionnaire nzohembwa mu kwezi kuza ngopesha kandi kwera babibonye kuhembwa baca kugopesha ukamera nk'abafonctionnaire basinya mwikaye gushika abanyinzoga ziruta umushara wabo abo nabo umugambi wagiye guhera bafise ideni ibiyeri banyoye basigaye bitwa abafonctionnaire bane ba mama ivyo bintu abazobigira tugasanga ntaco bibamariye umwaka wa mbere ndabasavye muce mubafuta uwo tutazobona ariko arakora akiyita ngo urumva ngo ejo bazompa yandi tuzoca tumukura mu mugambi mwanyumvise uwo tuzosaga atariko arakora azoca ava mu mugambi kuko ivyagusa bitera ubwenge buke muravye nabi aho mwo bijuju kuruta uvuga ngo ejo nzoronka mpideni umuntu acuruza arangura umunyu ku kilo ugiye gufata ideni ukamutwara ikilo arasubira gudandaza none wumva ko ubwo bujuju budaca butuma n'abari muri business bahomba ejo ubutunzi bw'igihugu babuhagaze umuntu yacuruza acihagarika yacuruza kunyu ku gatumba acihagarika yacuruza ikaze y'ibiyeri acihagarika none we wazogura umunyu iki mwebwe mujejo rero kubakurikirana emwe aho muhagabira namwebwe amanota niho tuzoyatangira emwe aho rero mbaze ndababwire aya namanu barose abanyisirayeli bashitse ntibasuye kuronka amana pati ndabesha abanyisirayeli basuye kuronka amana bashitse aya rero namana barose mubimenye ayo mana nabajana ku rugendo kugira ngo mugire ubuzima butagure kwironderera none rero koresha ayo mana umurose kugira ngo mutangure namwe kwironderera abanyisirayeli ntibasubiye kuronka namba mwebwe bigisha igituba ndabagabisha ntawe utanga icyo atagira ntimubeshe aha nk'ubu muri mwebwe wose agari n'utazi ingene borora ikibuguru c'ingurube ngo azoja kwigisha ngo nkadurema nanazi ingene barindi tungurusumu ngo nkadurema nzohembwa nce nigira namwebwe tuzobaraba umugambi uheze ico muzoba mwarawukuyemo namwe murimwo turabe mbemweho ayo mwahembwe mwakoze iki ntushobora kwigisha ico udashoboye aha mwiyumvira muri bajya bose bamaze gushira ngo bazokwigisha hano bahamagara burya ikibazo bogitora noba muri si Michel uri si ko bose botoye ikibazo hadakibahaye muri cyane no kwiteza imbere ndazi ko nano bahamagara ntuwo miliyoni wewe mu mwaka wo nyereka ivyo uzoba ufise mugaje uno munsi jewe wombwira ngo miliyoni umwe emwe ndazi ico no ukoresha emwe mubigishe nabo kandi mubakurikirane je muraza abakozi nkoresha iwanje
mu burimyi n'ubworozi bose nta kindi kintu dukurikiranamwo n'abubatsi n'abayedemasi iwawe ufise iki mu mahera wakuye iwanje kandi benshi baramaze gutera imbere kuko ndababaza ubu none akazi iwanje gaheze uzoca ujahe ati je ndafise mutahe kandi rero abene gihugu bariyemera ko yeri nta mwidogo rero mumenye aba bantu namana barose amana arashobora gucikisha umuntu ikinebwe akamazi ko azokwama aronka none rero ivyo babimenye hanyuma kandi abo barose babe icigwa ku babanyi babo niyaba yatanguje ibihumbi 100 bikaduga umubanyi wiwe nawe nace yiga aha rero nshitse kuri bande babura amatari muri ngaha nabonye intara zose ziri ngaha babura amatari namwe cyako mwigisha abantu bigireko kuko genda azi yuko nk'ubu hariho ushora ibigori akabigurisha ibihumbi 500 agacajana mu kabari baje ko mubigishe mutabavako erega burya nukurerana twese tuze turarerana abasha gende buka buramatari yaho rikarose uwo rya mu mama yasubiriye yarabujije gucuruza ibigori kwibarabara bajya botse ibigori aratanga itegeko ati muri iyi ntara ya Karusi turahakanye abantu botse ibigori kwibarabara mbere bitera umwanda kuko baguma bariko baratonora ibishishwa abafonctionnaire bamuja ko baramwirukako ngo none ngo twe gushaka tuze tugire gute ngo kubujije abantu gucuruza ibigori kwibarabara ngo genda uri miwawe genda ikarusi muri abafonctionnaire bose bafise imirima kubera iki buramatari yararaye serieze aravuga ati no mwese ntegeza kubona mufise ibigori wanyu murya none mwimbo ntiwaciye uduga rega nuko nyene bigenda babura amatari rero namwe aha hantu abo barose ni babicigwa c'abari impande ubonye yarose uti hewe nawe warose ntakubesha none we kufise ibihumbi 100 urya ntiyatanguje 30 na bingahe mbere 36 ntubona ingene ameze nawe duga reka kudutereza isoni ngahi wacu tukubone babura amatari rero mwumvise ko muca munywana nabo muri nkamera nk'abandi urunywano kabisa urunywano hamwe haheze imyaka 2 tuzosanga ya mahera umuremera nk'abandi agwijijwe nka 3 yabivuze mu mama j'ai écouté vos conseils pour la pérennité. Moi je voudrais tout faire pour qu'à la fin du projet il y a au moins 3 fois l'offre qui a été donné. Et on doit tout faire. Ababura amatari genda mugire ba musitante tugerageze iyi projet ijya myaka 3 iheze tuze dusanga amahera bazanye yigwijije ko 3 fatana mu nda rero ntimabamba ngo ni projet ya Banque Mondiale ni projet y'igihugu kuko hariyo ikosa kw'abadufise uwo yasubiriye niwe twagize evaluation hamwe hanyuma turarondera ikosa rihari turondera la pérennité ya projet tubona byose byaciye bihera ikosa twagiye kuritora tumaze nk'amasaha 2 tugira analyse duca dusanga abarundi bavuze ngo ni projet ya Banque Mondiale nayivuga ngo ni projet y'u Burundi hanyuma bajya barongo iyo projet baca bigira bugabo bwigaba bobo bibonera amahera nta kindi ubu rero suko tuzobakurikirana babura amatari mukurikirana biko bigenda nabi mumpa raporo mwamane gushikaho tuzosanga iyi projet yabaye kirumara mu gihugu nta ma projet yo guhera bikabiheze dutegereza gutembera tubagoma tubona ya mahera ariko arunguka yunguka na payeje burya niko vyagenze strategy ntimurondere ngo ni yindi strategy je ndabwira ntifata kuri umuryango uno munsi mwebwe murongoye iyi projet mera nk'abandi ni mumere yuko muri umuryango hanyuma muvuge muti dukeneye gukora ibikorwa abana batera imbere tubikorera kwande nuvuye ujya mwahaye ngo mwamuhaye muri kumwe mugiye kubikorera iwe bisaba ari impamba giye korora mugiye korora impamvu muzororera iwe
nibajeje kubikora namwe muvuga mu yibi wacu byose babikore muri kumwe mumenye ko iyi projet no kuvuga nibikorwa iri kwirakora kugira ngo abana b'igihugu batera imbere no kuvuga mu muryango muca mukurikirana rero muti hariya turiko tororera inkoko turabe yatanguje inkoko zibiri ubageze ku 10 turiko turaduga mukabibona mukavyandika gutyo niho eregejo nimwe muzocibamwe abaridere mu iterambere baga sivyo nimwe muzocibamwe abaridere mu iterambere kuko tubonye mu vyumva kuko umuntu abonerwa ku camwa yama eka ntavyo kuvuga ngo ufise amajambo menshi ngo ufise diplome kinini turabicamwa wama nicojo nuko likabijambo babura amatari nahejeje kubaha ivyabo n'abarose n'abanyene nabaha ivyabo abigisha sino bamaramaza kizima ndabivuze abajeje yankadre bahava maramara nkagenda naje maramaye sinda bambura gahuzo uwumva yuko mu mutwe atiyemera mu iterambere ucuke duvyige neza muribuka mu ntwenga mvuze ngo inkoko iravyara inka abeshi ntibantwenze ntibari bazaja kwicigwa nahejeje kugikora none babikoze ntibateye imbere mugende namwe mufise akabirya muvuga muti mbega bajya bene gihugu bokora vyogenda gute ninga muri mwaro nyene muri ndava nigeze kubona imiryango 500 yari ifise association hanyuma nja kubatemberera turayaga bacava ngo babuze ngwitongo ngo borimamwe nariko ndabigisha ibintu bizana amahera n'ingoga igitunguru sumu hagere cyo cyambere kizana amahera ibi bitunguru jenjembre ipiripiri hari ibintu byinshi bizana amahera wowe utabibona ukazubona waduze urazi wirimiye nk'ibiti 10 vy'ipiripiri amahera ari iza murigisha uko nyene hanyuma nyabayo nca ndababwira ntimurahumba itongo murarifise ngirya ndaribona ngo irihe ngo ririhe nje ndabona ko mwe mufise itongo hanyuma mu nyuma twahaririye nca ndababwira nti aha muri mwese hari numwe muhiriwe mu muryango iwe atagira imetero 5 kuri 4 batoya none 5 kuri 4 kugwiza 500 nitongo ringana gute eka ntibabitegera yuko umwe agize itongo ry'imetero 5 kuri 4 ubundi 5 kuri 4 ziteranye zose zivamo amahegitari none abantu 500 nimuteranye murana ndababwira nti genda muri mwemwo ibitunguru imetero 4 kuri 5 umuryango wose urimo ibitunguru vya koperative mu bankadre umukuru wa koperative umenye ko uwo muri muzo wari wa koperative erega bacho basanga birashoboka ni hajya rero ndabwira nti turi kumwe twese nta kidashoboka turi kumwe urunani byose birashoboka ntagira umuntu azovuga ngo hari buye riri mu mugongo iyo mwese muri kumwe mugiyo mucanyemwo urunani ruca rusambuka bigaca bitatana muri debandade naho nta kundi ni kwa heri inzara rero burya rero nagira ndabwire ko ikora nk'intuze nk'intare iri kwirahiga intare iri kwirahiga ntiyigera yinjira mu busho muze muyiraha irakanga igaciguma igendera impande gusa impongo irahikaja ku ruhande ica yiziziriye ikayirya izindi zica zirisha harya isubiye gusoza ikazi gasubira igatora iyindi burya rero ndababwire tudafatanye urunani iyo nzara izokwa bidufata ubwo bukene mwidogera buzokwa budufata mugaba hatwogira urunani ntihagire n'umwe avamwo ndabahaye imyaka 2 gusa imyaka 2 bacava ko Burundi ari igihugu rurangirana mugaba hakagira umwe wenye nabikinebwe igihe cyose rezo badugifise umuntu yaraye ubusa murumva igihugu kizagikenya mugabo dutereza gukora ibishoboka byose ariko ndabakeze kamene nkeze abafonctionnaire bahagurutse aha ndazi muri mwe bwadafise amatongo ni bake bariko bararima aha nko bunora aba bose aha ndazi batagira umurimo bunyene na Anastaze yavukiye Bujumbura ndazi hajya rafise kandi yavukiye Bujumbura kujya yavuke mu Buyezi hajya ngana narahirire rasha gutwara abantu nzi
aho ndabahose ndabona bonzi Anastase yavuka hajya mu Buyenzi muga ndazi ko afise umurima nawe nyene kugira duge twamubwiye turahumba nawe waje muri convoi humanitaire uvuke mutaho urahumba ataravyemera turigenda urabera iyo sokuru yamuka genda ryoherwa ko abafonctionnaire bariko barabibona ko bashobora kwikorera nabo imigambi ibateza imbere ni ikintu ciza cyane abari binebwe nabo bahanure muze murabahagendura ime gendura ime ubwo murabizi nko basanzwe uri gusoroma ibiraya ucumuha ikiro kimwe ariko ngo ibiraya wimbuye amatoni n'amatoni umpaye ikiro kimwe gusa ngo ndaguhaye gendura ime gendura ime nawe muze murabahagendura ime bazoca baja kurima none twese ko turima tubaye iki ajya honorable George Murasi muri myarimwe ko murasa neza ugara umurusha ubuvyibuhe ire payisa do Gitega mugabo none hari umurusha ubuvyibuhe nkeneye ko tumenya yuko ro payisa Burundi sera le meilleur riche du pays izo cyangenda neza hari umuntu afise umurima ngaha wibiraya nciye ko ngaha uramumpera yambu gasanzwe uramumpera yambu kabisa kandi azi kurya n'uwize uramumpera mwaramutse uti umukuru w'igihugu yaguhaye bwakeye ngira ngo ni Rehoboti nta kintu kiryoshe umurima bujya mu fonctionnaire urabubona hari n'ubundi nabonye hariya hejuru igihinga wibiraya njyana wo kwa Ngurube ujya wibiraya nabo wewe uri w'inyabihanga uri Gisozi mbe uracaragutse Ngurube yari kwegeye agirira propagande ingene kera babaho bacavuga ko ari we wa mbere abantu none cyarakomereye mu guhera heza araganda abwire ko hari irindi sekeza twatanguye kandi murifate nka nkama muri iyi mbona kazoza 2040-2060 turiko turategura neza umugambi umuryango wifashe turiko tugira gatabo umugambi umuryango wifashe kugira twihe intumbero ko twese mu 2040 imiryango yose y'u Burundi zoba yifashe n'ufise abana batanu azoba yifashe kuko narabonye mirimera nk'abandi bugendano warafise abana 8 nawe nyene nabonye ameze neza nakaya gafoto nabonye ari keza rero uwo mugambi mufate nka mwese muri ngaha urabaraba mwese umuryango wifashe dukeneye umuryango wifashe kandi twobijako turabona ko mu myaka 2 imiryango yose mu Burundi yoba yifashe kuko nk'ubu ujengiye kurima ndahakazi umukene ahembwe gacerer mwereka icakora nawe acaduga iyo rero ni sekeza rutanguye umuryango wifashe turiko turandika n'agatabo kugira umwe wese azabona imbona kazoza yiwe zijya namazo ku mutumba baze bariga gushika bavuga ngo imiryango isigaye itifashe kuri umutumba w'iwacu niyihe hanyuma turabe igituma itifashe tumenye ingene tuyihanura ingene tuyifata amaboko nayo tuyiduze ico kintu tuyifate nka nkama umuntu ahuye n'umuntu atambaye ibirato amubaze wesha kwego utambaye ibirato n'ibintu bisanzwe acabwira ati singira amahera kwego utagira amahera yebo bigugwa ngaha uraza ndaguha akazi k'iminsi 2 wanje urabe kutaronka ibirato aho wirirwa kwirigara niba biheze tugire iyo kampanye isekeza umuryango wifashe ingo zose z'u Burundi tuzibone zifashe kandi twiha imyaka mikeye kuko ingo zose nizaba zifashe mu 2040 ntituzokwirwa turahashika mu 2040 hazoba ari igihugu giteye imbere kuko imiryango yose izobiteye imbere nico gituma imigambi yose byose dukora turaba ubwo Burundi bwifashe no kuvuga bene bwo bazoba bifashe none rero mbwa mumenye yuko nta usomera induru ivuga amahoro kiba ikintu ca mbere rujya runani nababwiye aha twebwe turiko turabona ko hari abantu ishari n'inzigo yishe uko dutera imbere hari abantu ishari n'inzigo ica yica ababona bariko basigara inyuma baca bagira ishari n'inzigo bakadutobera none rero naganda babwire
mwame muraba neza aho muri. Abasuma bo mu mirima baratuma abantu bacika inkokora. Aho basuma turashobora kubagwanya bigashoboka. Mu Nyabutatu muze mwame muri ya Nyabutatu ku mutumba mugwa muraba ntajya abantu badutobera iyi nzira turimo yiterambere. Ntihagire uwigira sindabibazwa. Kuko ejo bazokwiburya bizaba biheze none bazosubira kwibahe iwawe. Bazokononera urya biheze ntibazagifisa aho bonona bazoca baza konona iwawe. None rero nagira nsabe mwese abari mu mashiramwe cyane cyane y'iterambere, amashiramwe y'amenyesha amana, ibi byo mu miryango tuvyigishe kandi tubigishe kugira n'amahoro mu muryango, umugabo n'umugore bumvikane, abana bumvikane, mu muryango haba amahoro, mu gacimbiri haba amahoro, umutumba haba amahoro, igihugu cyose kibemwe amahoro, abantu bose batekana. Rero mu guheraheza ajyamperaheza subira gushima. Sima mwebwe mwaje kuri kicigwa. Rigaha mwaje kwishuri. Mwumvise navuze amadiskuru ngo kukaba nkako kanatsinda kumbure ndetse kiranoneho ngo namwe murabizi. Mumva uwo mwanya gatuze dutahe. Aho rero uko John nyarukije. Abandi babago kukaba nkako kumbure kiranoneho bijya twarabihejeje bijya n'ibyo abayeskuru n'abanyepolitike b'abanyamayeri batagira umugambi n'umwe bagahereza muri gusa. Ubu uravuga umugambi uti niki point ikimeze nabi kimeze nabi, kimeze neza kimeze neza. Oniva umwanya ntawo guta. Nitse twaje kamvuga ko mwaje mu cigwa kandi ndazi kwa mutanya kandi nta kantu mutanye gayemwe. Hatwari mu cigwa twariko turiga je ndazi ko mugende mugerageze kurima ibitunguru ametero 5 kuri 4, murima gapiripiri, murima amatunda, murime jenjebre, muze muraba gahinda mwese muzotunga gakwavu uhereye kuri 2 gusa. Usanga ugeziyo sagugeziyo je mpora mbona jewe nta munsi numwe mburi nawe na 5 nshora reka ndakura ya kabiriga nta muntu numwe akoze akantu ndabwira ukuri naho wo kuburira ibarabara ubunyana amahera yarose nuwo kuburira ibarabara ubunyana amahera yarose. None ko twebwe abarimye duca tuzagura ifumbire none nturose amahera none murondera ikindi giki none cyo mukeneye ntiyara amahera yo kwikenura. Hanyuma rero ndabakengurikiye mwese mwaje rero kuri iki kigo. Nyengurukire cyane abarongoye projet mera nk'abandi mpereye kuri Banque Mondiale kuko kuri aka kanya gato y'inkubu namaze kubibona ubuza gushabura tagata. Ariko Michel ndamwizeye kamene. Michel je ndamwizeye ndazi yuko mu mutwe we hari iterambere nabajya mukorana je ndabizeye. Ndabashimiye kuko aka kanya gato yimumaze ndabonye yuko muriko murakorera ku ntumbera. Ntimuze muduhovye mugume musenga Imana ishikira ibikorwa by'amaboko yacu. Ndabakengurukiye cyane ku ngene muriko murarongora umugambi. Nkengurukira n'aba baturemesheje cyane cyane bamwe bamvugira twatundi. Mwakoze cyane muga muko mperaheza rero naje gira ndeme ngaho imwaro akamera k'abandi gatoye. Buramatari aho rero ugiye mu kibazo kuko nawe ubu ni ucu twara projet mera nk'abandi yiwanje kandi ukora ku mufuki wanje zene ku mufuki wanje. Aya magroupe muri amagroupe anga 3 ane 3 ingoma kumenga hafinye bakeye hari abatarashikiye ni 5 4. Umviriza rero mwumvise yuko mwumwe bamuha 36,000 ku kwezi. Mwumvise abamaze gutuka ingene bameze mwavyumvise mwamigwi muravyumva
wa mumama yavuga cyane wa wundi nyene umwe yantuma kuramuka emwe ndabakuramukiriza mama ndabakuramukiriza gose umviriza rero umugwi wose ndawuhaye umuriyoni kandi ngoze ku mufuki wanje urumva mwebwe ntawe musa musara n'abajya abandi nukuvuga ko buramatari rero hewe buramatari nabo murongoranye intara utamushije bisheye utamurushije emwe none igitega se capitale politique siho nama gusimbira ngaha biragoye noneho namwebwe muri mu ntara yagutse mu 2025 mwese tuzoba ndabasanga hagufi emwe muce mugenda mupanga imigambi rero neza mwumvise mupange ku buryo mu myaka 2 bajya bose barose muzamubarusha inshuro 5 kuko mwe murafise aho muhera mwari mufise umushinge ahantu mushagura igitari gishasha gasha uba mudakomeye ingoma ye mwibaza ko itazimvye mwe murafise aho muhereye rero nimwe muzaba mukomeye cyane mwige neza kuko ndibuka ugwaruka twatanguranye batangura are majana 3 bakotiza none nasanze ubu bose asigara abatunzi namwe bwere niko kuko akona kamera nk'abandi rero gatoyi kangana na jewe kangana na jewe ndatanguye nivyagenda neza tubandanya twagura no kubandi mu vyononye muzamwononera n'abandi nere sivyo none rero meraheje mwese ndabipfuriza amahoro n'imigisha saba Imana mushobora byose ahezagire irihanga ry'u Burundi kugira ngo dushike neza kuri cya gihugu gitemba amata n'ubuki mu mwaka wa 2040 Imana ibahezagire.